Mwaramutse neza. Mutumishi arabaramutsa. Bwa mbere na mbere reka mbanze nsuhuze abantu bose bari ku misego yabo bakitswe n'amagara, bakongera bakaba bari no mu bitaro bitandukanye. Nyuma yaho ndipfurije ubuzima bwiza abo bose bari mu bihirahiro canke se mu mpatane y'ibibazo vy'isi duterwa no mu buzima busanzwe. Ndanabibutsa ko imiryango y'ibigeragezo Yesu atigeze agenda yugaye, tugenda duhura nayo mw'ino si, n'ukwihangana no kugenda twihanganisha abantu. Mukomere rero mwa bino bihe bigoye muba murimwo, abagwaye n'abagwaje. Nyene kubarema niwe yabahaye ubuzima, aranazi uko buzokomeza. Ngarutse kugira ngo dusesengure ikete canke se ibaruwa twandikiwe itarike 11 na Paycor Team kuri email zacu. Paycor Team za uwo munsi yaratwandikiye. Jewe rero mwaka kanya ndasoma ubutumwa je nandikiwe, na wewe warabubonye, nanje narabubonye, na naka yarabubonye, ariko ntitwabwibajijeho, ntitwiyumviriye kanini kuri bwo. Ubu ndibanda cane kuri site officielle y'ibivugwa na bene umushinga par rapport ibintu bitaba biri regularize canke se bitari ku mategeko nk'uko tubisabwa cane na bene umushinga. Iyo email batangura bavuga ati hi, barabanza bakakuramutsa, barandamukije hi Daniel. Twanditse runo rwandiko mu ntumbero yo kugira, aha ndiko ndasoma jewe ariko nshaka kubisemura. Twanditse runo rwandiko kugira ngo tumenyeshe abantu inyuma yuko habaye open network amajambo menshi. Tumaze kwakira ibibazo vyinshi, tumaze kwakira amakuru menshi avugwa ku marezo sosio atandukanye na site officielle y'ibiriko biba mwa kino kiringo. Icahe rero ca open network iki turimwo kuva le 20 février z'uyu mwaka, iki turimwo nico bariko bavuga Paycor Team. Nyuma yuko twemereye iyindi mishinga canke se izindi business canke se ibindi bikorwa bigira gatatu biza bigakorera muri ecosystem ya Pi. Nukuvuga inyuma y'izo tariki abantu bakorera imbere ya ecosystem, ndi mwari ririya lettre twandikiwe na Core Team. Twebwe twari abantu babiri twakorera muri ecosystem turi kumwe. I think here muriko muranyumva neza. Imbere y'ico gihe nta muntu yemererwa kugira ico, nta muntu yemererwa gukoranira transaction y'ifaranga rya Pi hanze ya ecosystem. Twese ivyo turavyibuka. Kuvuga abakorera muri ecosystem yaba ari Pi network n'umupiyoniye. I think that you remember.
aho murahibuka yari Paycor team n'umupiyoniye. Umupiyoniye yategerezwa kugira exchange canke transaction abikorera hagati y'umupiyoniye n'uwundi bikabera imbere ya ecosystem. Basi reka mbandanye rino kete twandikiwe kuri izo tariki. Basi core team ivuga ati kuva network ibaye tumaze kwakira amakuru menshi ava ku ma rezo sosio no ku ma blog runaka atari officiel. Nyuma yaho twemereye igikorwa cyo hanze canke se third party ubukoranire bugira gatatu bwo hanze ko buza kwengeginga, ni ukuvuga kwinjira muri ino ecosystem kugira ngo habe transaction hagati y'ivyo bigo bigira gatatu n'umupayoniya yari imbere bahanahane payi. Nyuma y'ivyo bihe mwa kino gihe turimo tumaze kwakira amakuru menshi. Ndiko nsoma iyo email, nawe ndibaza nimba utayifuse urayifise, twayihawe mu kwezi k'umunani. Amakuru menshi wewe nawe woba uriko ubivugaho iki mwa bino bihe? Ico tugusaba igihe cose Paycor team ifise aho itangira amakuru yayo kandi ifise n'ivyo yandika muri ecosystem yayo. Ibi bavyanditse bashatse kuvuga iki? Okay. Ubu rero mpejeje gusoma ikete, tuje muco bita ubusesenguzi bwacu. Iri kete bararitwandikiye ku ma email yacu kugira ngo batumenyeshe Paycor team hariya baranditse ikintu kivuga ngo aba bantu bagiye kuzana ivyangombwa vyo kugira ngo bemegwe na ecosystem muri third party kugira ngo bize bikunde bakoranire transaction na KYC zapasije z'abakoresha biri faranga. No kuvuga ngo umuntu yakorewe KYC ashobore kugira transaction hagati y'umupayoniers n'iyo third party. Ndavuga ubwo za company zapasije KYB barasabwa bo nabo babanze bazane ivyete vyabo tubisuzume, hanyuma tumaze kubisuzuma duhite tubemerera ko bashobora gukora uko guhanahana amapayi hagati yabo n'aba bantu bapasa KYC muri ecosystem kugira ngo bikunde bahanahane pi, ariko twabanje kubakorera wallet ijako izo pi ziva ku mupiyoniye. Hano hantu turiko turajana haje ko pi ziva ku mupiyoniye, then iyo business company andiko ndasoma irindi kete riri imbere muri application ya app muri iriya block ya Pi network yandi itanguzwa titiri ivuga ngo to apply the KYB business. Ndaribaha hano
kugira ngo izo bizinesi zapasije ico cyangombwa cazo bikunde banaronke n'uburenganzira guhita balistinga pi ku kigo cabo. Turi kumwe? Ariko core team ivyo yaravyanditse, nyuma yaho haca habaho abandi bantu rero ba nyirabayazana baca batangura bavuga bati, baca baza bapinga iri jambo ryashikirijwe na benevyo ku bijanye na third party n'ubukoranire bugira gatatu. Baca gutangura kuzana ibintu vyo kuvuga ngo uwihenda, aho ndi kuvuga ba bantu baba opposition na core team y'ico bavuze, uwihenda akagira transaction na company yakoze KYB, payi yiwe izoba ibaye iya fake. Ivyo ntaho twabibonye muri iyi apply for KYB payi core team yanditse. Haraje rero bantu zenya ba Nicolas Expose, niko je ndabita, ngo uwihenda ngo akagura iriya payi iri kuri exchange ya pasije KYB, payi yiwe ntizongana n'iyasigaye muri wallet. Ndavuga ariko uwo muntu aravuga bino bintu ariko abikura kuri site officielle. Iyo kete twandikiwe mu kwezi k'umunani ku ma email yacu, core team yaciye ivuga ati none ga yarangije inyandikira ivuga ngo none ga Daniel, uriko urafasha iki core team muri ibi bihe hariko haza amakuru atari officielle mwa bino bihe turimwo vya open network, sivyo? Core team yaravuze ati mwa kino gihe twinjiyemo third party zishobora kuzana zikandika ivyangombwa vyazo, hanyuma tukabikorera wallet navyo nyene iri non custodial wallet nk'iyo twakoreye Pioneers, kugira ngo bikunde bakoranire transaction hagati y'Pioneer niyo business KYB. Hama iyo business KYB ishobore guha kuri ya wallet iri no custodial iwanje payi. Binabaye ngombwa core team iranavyandikira iyo KYB, iyo business ibone guhabwa uburenganzira guhita ilistinga iyi coin. Ku mpamvu z'uko Fanny arasobanura ivy'iyi coin, aravuga ati iyi P nta ICO yigeze ikorwa. Iki ca ICO narabikoreye ikiganiro ndagisobanura. Iyi P ntaho yigeze ikorerwa uguhayanishwa kugira ngo ibone guhabwa ibigo bidandaza coin za crypto. Aravuga ngo kiretse abapiyoniye haheze imyaka 6 bariko bazimayininga for free, bashobora kuzijana aho bashatse, ariko icitonderwa bazijana aho bahawe
ivyemeza ko payi zabo iyo zishoboye kujayo ziba zifise umutekano. Banikora rero exposande baca baraza ngo uwihenda je mpora ntwenga nkaseka nkumva uwihenda akavana pi muri wallet ngo akayijana muri KYB za pasije KYB ngo iyo pi izoba itakaje agaciro. Ivyo bintu wabisomyehe muri white paper ya 2019? Wabisomyehe muri white paper ya 2021? Wabisomyehe muri white paper ya Mika? Wabisomyehe wa muntu we? Ico kintu iyo Nicolas akibona ko pi yiwe ivuye kuri non custodial wallet yakorewe umupiyone ya pasije KYC akazirungika kuri wallet iri no custodial yakorewe business company, ndavuga ama exchange, yari kugishira mw'irya page akavuga ati umupiyoniye azokora transaction yihuza n'izi non custodial tukoreye KYC exchange zipasije KYB zije muri ecosystem nka third party, ntago payi izoba ntago payi iyo payi izoba ivuye ku mupayoniya ntago izoba igifise valere komtere nk'iyiri muri wallet. Yari kubishiramwo mw'ico canditse, ariko kugira ngo atwemeze neza ko ico yanditse wewe kidahinduka, igihe dukoze domaine yahise asaba abantu, birashoboka gukunda ukaba ufise udupayi duke bidakunda gukora ko bikunda gukora auction payi domaine ntushobore kugura domaine yawe. Genda kuri kuri exchange zex centralization exchange zabaye KYBD, aba ariyo ushobora gutora ziriya payi uzuziduhe, kuko bo barazi neza ko iriya non custodial wallet bakoreye KYB Kebambe exchange niyo no custodial wallet wewe piyoniye wakorewe kugira ikorerwe migration. Basha bavuga bati sawa, ziriya payi mugende muziduhe hanyuma muzi binding bid canke muzubakemwo ama app. Then ubu App Studio ntago igisabwa ko ushobora kuyidepozamwo ipayi imwe. Urashobora kudepoza kuva kuri imwe, hama 10, hama 20, hama 50, gutyo gutyo gushika kwijana, nkuko twahawe update ryari bakoze mise à jour ya update ya App Studio. Izo payi uzivanye arizo wavanye kuri exchange ya pasije KYB ukazihereza App Studio, irazitora. Buri gikorwa cose ukoreye muri App Studio bagukata 0,25 pi, zaba izavuye kuri iriya exchange canke zaba izagumye muri wallet arizo uriko urakoresha muri App Studio, bagukata zimwe. Why? Wazikuye kuri wallet nazo nyene zakorewe non custodial. Banikora rero exposande bahita bakora amablog ngo uwihenda ngo akagura ngo payi hariya ngo izo bitakaje agaciro.
ngo uwihenda ngo akayivana hariya ngo payi izoduga ngo iyindi girene ngo imanuke. Iki rero nico batwandikiye iriya letre kuki kuri email mu kwezi k'umunani itariki 11, nimba mutanavyibuka ndabibibutse, ati tumaze kumva amakuru menshi kuva tufatanije third party y'ibintu biza bitari official, bitari officiere, bitanzwe natwe. None urafise urubuga woba uriko urafasha Paycor team kwamamaza ukuri bo ubwabo bivugira? Nivyo bintu banyandikiye je muri email yanje, muri letre banyandikiye bandungikiye je, kandi nawe nuko utamenye icatanzwe canke ico wahawe na Paycor team, nawe niko bakwandikiye. Ariko until now haracari ma mizantante y'ivyo twari twarabobinye mu bwonko. Gushika n'uno munsi hariho abantu bakicumye kuri kamwe n'inusu kari kuri wallet, ngo botora payi kurinde kuri exchange bakagira transaction bazishira muri wallet, ngo wallet yiwe izocisha, ngo wallet yiwe ngo azoba yononye. So jewe mu vy'ukuri izo mezantate naje nigeze kuba ndazifise, mugabo aho ngenza ndafatira umwanya w'ivyo Paycor team yo ubwayo iba yivugiye ndavyisunga. Ariko ndavuze nti simba nzi ivyo Paycor team izokora muri kazoza, oya, mugabo ndavye kuvyo Paycor team iba igenjene ibiriko ikora. Iryo kete nararyandikiwe, nawe wararyandikiwe. Shalom.